ndabashimira cyane kuba mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bya televiziyo yanyu, televiziyo Heritage. Kazi mu biganiro ndi umukristo cy'uno munsi. Uno munsi murabona ko twahinduye, twaje mu bijyanye na cuisine. Twagendeye Jerome Kuka, akaba ariwe tuza kumarana akanya tuyage atubwire ibijyanye no guteka, hanyuma tunamenye ibitari bike ku bijyanye na carrière canke urugendo rw'iyo mu kwitunganiriza imigambi. Kazi cyane Jerome, mwaramutse. Bwakeye. Akugendeye tusanzwe utegurira ibijyanye na cuisine. Ego. Watubwira ikintu ugomba udutegurira? Mbo kuguno munsi mukembwira ko mungendera nagumye ndavyiteguriye naho mwaciye munsi reprena mumbwira ati uno munsi turaje. Rero mugabo malgré tout twama twiteguye kandi mu gihe ari umwuga wacu ntimushobora kuza ngo tubure ico tudemontra, naho mu gikoni twari kuba dufise igitunguru gusa ni karoti twari kudemontra ka recette kava muri bibiri. Mugabo pour le moment bivanye n'ivyo nari mfise ama ingrédients dusha tudemontre shawarma. Abantu benshi shawarma de bœuf nico kintu dushaka dukore pour le moment dusha tudemontre imbere y'abakunzi bose bakurikirana televiziyo Heritage. Reka imbere yuko tubinjira muri demonstration udusigura ibijyanye na cuisine. Abantu bumvise cuisine hari igihe bibaza ko ari uguteka gusa. Ego. Mugabo turashaka tubwire mbega cuisine abantu bayumvise bakumva iki? Cuisine mwumvise cuisine mwumva amagara meza, kuko amagara meza burya ni ibintu bica mu kanwa, ni bico biza prioritaire gusumba uko twoba dukurikirana kumbure koga canke gusukura urukoba. Kuko amagara meza aca mu kanwa, ufunguye neza uragira umubiri mwiza, uratagata, uragira amagara meza. Voilà, twumvise cuisine twumve amagara meza. Ego. Hanyuma hariho ibijyanye na patisserie, boulangerie, mbega ivyo navyo biri muri cuisine? Mba tuvuze patisserie na boulangerie tuba turiko ni gisata kimwe mu bisata bigize cuisine. Aho tuba tuvuze cuisine isaba ibintu vy'ifarine. Rero cuisine dukora mu bintu vy'ifarine niyo twita patisserie na boulangerie. Uko twumvise patisserie na boulangerie ikidomina ni ifarine, vyose bikorwa mu ifarine. Ya mikate vya bitumbura, ya macapati, bijya bintu vyose duhingura biciye mu mafarine, ya magato nivyo twita patisserie na boulangerie. Mugabo biri kubiri biragabuye ko patisserie ntabwo ari boulangerie. Twumvise boulangerie tuba twumvise umukate ubwayo. Kijya gisata rero gikora umukate nico gisata twita boulangerie. Mugabo ya gisata gikora amagato, amasambusa, ibitumbura ni patisserie. Mugabo biri muri domaine imwe kuko vyose n'ibintu duhingura a partir y'ifarine. Ego. Hanyuma wewe usanzwe uri umuhinga w'iki? Jewe cuisine ndayizi mu madomene yose, yaba patisserie, yaba boulangerie, yaba plat consistant, yaba ububarista, vyose vraiment novuga yuko naragiriye ubuntu bwo kubimenya vyose. Ego. Ni ivyo wize kw'ishure canke wagiye uravyiga uriko urabikora? Novuga yuko nivyo nize kw'ishure, mugabo hanyuma yo kuvyiga kw'ishure naciye ndondera ubundi bumenyi buhanitse kugira hambavu ya burya bumenyi nakwiye kw'ishure hiyongere kwindi experience yo kumenyera gukora uno mwuga. Ego. Reka tubanze tukureke twereke ivyo baduteguriye. Wotubwira ibigize shawarma. Shawarma igizwe na crepe, hariho crepe dukora, ikaba igizwe n'ama MSC de bœuf, isalade n'amafiriti hamwe na mayonnaise n'akamage nyene kugira igire akaguto tibagiye aka huile d'olive, kuko kenshi kararyosha indya kagatuma n'indya zimota neza, na cane cane ko muri shawarma tuza gushiramo aga salade mixte. Hari ukuntu rero agasalade tugakora tugashiramo aka huile d'olive ugasanga kameze neza. Rero nico kintu dushaka dukore pour le moment. Okay. Ego. Twagiye. Ego. Mbo hano ndafise onyo zanje, nimpera gukana onyo ndazikata kuko turiko turakata ibintu amakupire dukata arafise amazina. Niyo mpamvu usanga namba muri salade mixte bakata igitunguru ko muri salade mexicaine ntibakata uko urumva. Mugabo pour le moment muri shawarma shaka ntangure nkata ibitunguru kupire bita demi cube. Nivyo shaka nkore. Hama no mu gukata turakoresha imbugita zitandukanye, nkino ni machette de cuisine, iyi nayo ni couteau du chef.
hariho n'akandi gakuto kagenewe ibintu vyo gukata akaba kita gakuto ekonome rero bivanye n'ivyo ushaka gukata canke bikorohera aho ko hariho ivyo iyi yokora iyitokora hari ivyo yokora iyitokora rero uri mu gikoni utegezwa kuba ufise materiel zituma service yawe inyaruka kandi nawe ikakorohera kandi ikagenda neza ku buryo wumva namba ari coupure demi cube mbega urafise akapare kagufasha gukata ya demi cube yawe neza kugira ntuze gusanga uriko urakata ibindi niyo mpamvu ntanguye mpereye mu gukata ibitunguru kwanza nza gukoresha muri ya salade mixte nza gukoresha après amaze gukata vya bitunguru vyanje unyemerere gato ndakubaza duheje kubona ukata unyarutsa ego mbega bigenda gute ntiwikate urutoke bon hari ukuntu intoke tuzipanga ku gitunguru tuba turiko turakata ku buryo imboga itatu turayumva ku kuboko ingene iri kiracako mugabo Margaret ntibice vuga ngo nidohora twikata accident yame yashitse birashobora ugasanga uri kurasamara canke uwo munsi ugasanga bakoresheje speed nyinshi renze yaho ukoresha bigashika gusa je ntibiherutse kumbako haracenye ikintu c'imyaka nk'ibiri atambugita inkase ngo ndiko ndakata urumva bivana na experience umuntu abagira kubera ku munsi nta munsi uhera ntakase gitunguru naho no kwirirwa amakurse yanje sanga naciye ku kazi ku mugoroba nkakora commande imwe canke zibiri nkasanga nagikase ngira niyo mpamvu Vya bitunguru ndabisize muri bowl kugira ndabikuremo ubukare. Kubera iki ubikuramo ubukare? Kugira umuntu ari karabijya ntiyumve kujya kuntu bibaba. Uko ibitunguru bikura bikata birababa. Rero umuntu ari karabijya muri salade kajya kantu ko kuba bagira ntikavemo ucuraba ukuntu bigira kugira bivemo ubukare. Okay. Kangire bike kuko ni vyinshi kandi bowl yanje ni ntoya. Nimwe nababwira tuba dufite utubuga itatu dufasha gukata vya bintu vyacu kugira bigume bimeze neza kubera utu tuntu ndiko ndakata bayita coupure angelienne uriko urakoresha imbugita biragusaba umwanya muremure cyane kugira udukate nkuko mugabo mfise agakuto ekonome mu mwanya mbabucishe ko mbampejeje niyo mpamvu rero mu gikoni le materiel zirakonta cyane gose mu gutuma ama service agenda neza iyi service kunyaruka canke cuisine kumera neza gukata ibintu bifise ama esthétique urumva materiel zirakonta ego mbega kugira ubwo bukare buhere ni nugushira mu mazi gusa amazi harimo akunyu nasizemo n'umunyu soit n'amatape menshi yo gukura ubukare mu bitunguru mugabo ingene ukuramye ibikare mu gitunguru bivana kuko hari abakoresha vinaigre mu gukoresheje vinaigre yaguye vinaigre isigara ku bitunguru muri ya bitunguru vya biraza kumvikana hari abakoresha indimu ukoresheje indimu yaguye indimu iza kuguma ku bitunguru umuntu aza ko yumva mugabo nkoresheje amazi yakunyu ukurumva arakuramo bukare candabironka kakunyu kakagabanuka kakunyu kaca kaza kandi no gufatana no muri bijya bindi vya mixte nza ukora usanga yagu iguma ari igitunguru naturel niyo mpamvu rero je kenshi amaka nkoresha vinaigre usanga ari amaka make bivana mugende ko ndakora nk'aya masalade dietetique mu mihana y'abantu baba bantumye ko canke mu ma hotel niho kenshi nkoresha indimu canke vinaigre ego
mugaho ni kuri pare yanje kubera hariho n'abandi bakwiziniye usanga baprefera ama vinaigre canke indimu mugabo jewe imisi yose mu gukoresha ikintu haba no mu kurunga ikintu ndiyumvira mbega no hore iki kintu ndiko ndagira iki nta kintu biza gusigamwo hore yaco n'icahe maze kubona hore yaco rero jewe nka jeho Chief Cook nije camenya shwa y'ikintu ciza nokoresha pour le moment shaka nkatama MSC de bœuf hama cenda yakora kugira nze kuyashira muri ya shawarma yanje nahejeje kupa haba hageze ko natsa kwiziniere yanje rero kubera mba niko ndakora ku bintu vy'amazi mbafise serviette ca nihanagura kugira natse kwiziniere mbafise kwiziniere à gaz nayo ni ikintu kinyarutsa service y'umuntu umuntu ariko arakora ama service chafata ya MSC de bœuf yanje nkayashira mu ipano nkaca nsukamo utuzi dukeya nkaca nshiramo n'akunyu kugira na meliore logu nkaca nshiramo n'utuvuta dukeya uvuze ko cuisinier inyarutsa ni nk'umwanya ungana gute mba bivana n'ikintu uri kurateka kandi ni bimwe nakubwira bivana na materiel ubu ufise bivana n'ikintu uri kurateka kandi bikavana kuko namba ndiko ndakoresha ipano umwanya ipano imara so umwanya isafuriya imara namba ndiko ndakoresha ubu bwoko bw'iyi pano hari ubundi bwoko bw'indi pano peut-être ushobora kunyarutsa gusumba canke gutevya byose bivana n'ibikoresho uba uriko urakoresha turabonye ukase difahama nuko ari watanguye ego bisigura iki iyi ni kupire amasedwane aho bitandukaniye ni bitunguru nza gushira muri shawarma indani muri izi nyama harazahugera yaho ziza gusha bice mba oblige gushika kuvanga n'intuzeya n'ibitunguru ego kaba nkako kubura mba nahejeje gukata mba nkene gukora ibindi ndashobora guca mba ndabishira ahantu anatanda kugira cemba ndakora ibindi kuko urabona nk'ubu ya salade ko nayo nayigize ikaroti ndazigira n'ibitunguru ndabigira ndashobora guca mba ndakora isalade kugira ihere nkaca ndayirunga ntufundikira kugira zinyaruke gusha bivana n'igikoresho uri kurakoresha mu gihe uri kurakoresha isafuriya urafundikira mugabo utari kurakoresha isafuriya nta na kimwe mbega ndakubaze isosiso n'inyama byose biza kuja ahantu hamwe cyane no inyama zija muri shawarma
Okay. isosiso nazo zija kuja muri Rolex. Okay. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kandi muri Rolex tuza gukoresha omelette. Mugabo muri shawarma ntituzakoresha omelette. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero abantu benshi bakunda kumbaza no difference iri hehe, difference iri hehe. Difference iri ngaho nuko muri Rolex dukoresha omelette. Mugihe naho muri shawarma dukoresha ama émincé de bœuf tugashiramo n'ama frites hamwe na salade. Ego. aho turahiye. Ego, après chanshiramo vya bitunguru rero. D'accord. J'ajoute za oignon. Ndashaka ndakubaze igituma wabanje guhonja. Okay. Ugura degista kugira wumve ko zahiye, bavyita ku degista. Kugira mbese kuko mu cuisinier namakosa gutanga ikintu utara degista. Irifo gutanga ikintu wenyene wamaze kuca produce ukumva yuko kimeze neza. Niyo mpamvu ku degista ku mu cuisinier kila recette usohoye utegezwa ku degista kugira wumve eske iki kintu vya vrai cahiye. Iki kintu namba nasizemo akarungo gatuma kimeruko. Vya vrai ako karungo kafashe. Ego. Boy hamakini naco cuisine sumwuga ukora ushavuye. No mu gukora uryohewe. Utaryohewe ntuzokore cuisine. Uzokwitema, uzokwiturira, uzozigiza. Niyo mpamvu abantu benshi bakora cuisine uzosanga ari abantu bamana akanyamuneza, bamana kamwemwe. Rero ilo fete nyene umwuga rero ari umwuga nyene do plaisir. Rero naryoshe gukora no mwuga. Ni umwuga do plaisir. Urumva n'umwuga ushobora kuba uri muhiruka avuga ati shatse kurya umurete ndawurya, shatse kurya akantu ndakarya. Rero kenshi usanga turiko turawukora turyohewe tunezerewe. Ego. Ngira ni nuko kunta tanzara ubu ufise. Voilà, kanye ngo mu cuisine ntasonza n'amakosa. Nkuko mu cuisine yadafungura. Oya n'amakosa. Guhonja birakwiye. Kudegista. Birakwiye ku mu cuisine. Okay. Mwachana najutamwe utuzi ugira bwa butunguru bwanje bumere nk'ubusha neza ugira cenda bikura ko namara kubikurako rero iyo operation isigaye canda ikorera kuri assiette kugira donc impeze ya shawarma après cenkurana ya Rolex donc kumanya ko ya Rolex sauce sinazikase ifiriti ndazifise cangirwa ko gusa cankaranga ya omelette frites saucisson hama cengirwa ko vyose cepfunga cempeze. Namwe nababwira ushiramo amazi bituma biza gushana yaherana nk'aya mazi arimwo niyakama navya bitunguru biza kuba bihiye. Camera gusa bucuranure hama mbandanya ayandi ma operation azoba asigaye. Kubera aya mazi uyasheshe uri kurateka haba hariyo vitamine y'ibintu uba uri kurateka ubutaye. Mugabo mu gihe yakamiyemwo utusanga yasubiye muri vya bintu yari yavuyemo. Voilà. Hari abantu bibaza ikibazo mbega umuntu twavuga ko yafunguye neza ryari mu gihe wafunga ivyo umutima wawe ushaka. Nico ca mbere ico. Ufunga ivyo umutima wawe ushaka. Ica kabiri ugafungura ku bintu uvuga ati ibi bintu ndabifunguye bimarira iki mu mubiri. Hari umuntu afungura ikintu akavuga ati iki ndagifunguye mba ninjije iki kintu mu mubiri. Voilà niko gufungura neza uko. Wadusigurira icyo ugomba ukore. Shaka nkarange ya omelette ya Rolex.
mbega kubera iki utanguje amafiriti aho gutanguza y'amavuta? Bo kugira amafiriti aba arafata hasi kame mashuhe. Okay. Ego. Après maze guheza ya omelette yanje canajuta ya salade yanje. Okay. Maze gushiramo ya salade candayizinga neza vya bintu vyose biri indani bikaguma indani. Nkaca mfatamo papier aluminium nkaca ndayizingiramwo like this. Nkaba ndahejeje commande yanje ya Rolex. Wow. Voilà. Arakomeje Rolex mukanya shaka cemfunga ya shawarma nayo nyene. Okay. Mbega Rolex ni capati kimwe toujours? Bo bivana. Hariho bagira amacapati abiri canke atatu bivana n'abantu. Hanyuma Rolex ifise ubwoko hariho bitandukanye Bo gutandukana bivana na maison. Je maison bo tuko tavugana ndiko ndakora na ya shawarma. Je maison yanje hari Rolex simple, special, VIP na VVIP. Izo zose hari ukuntu zitandukanye. Voilà bivaye n'ibiciro vyaho. Bo urabona ya crepe yanje cendayishirako mayonnaise. Chansukako za MSC na kora. Okay. Hejuru ya za MSC na kora censhirako ifiriti mba nakaranze neza. Okay. Hejuru ya za firiti j'ajoute di salade. Okay. Hama maze gushira ku salade canda yugara like this. Reko kugira igumi ifatanye nkuku canda udukirda shiremwa twugara tumaze kugara dushingamo kirda kugira ntisambuke kandi mu gushinga kirda urazishinga ku buryo ziguma ziboneka ku buryo umukiriya yayifungura aze kuba ariko arabona yuko harimo kirda.
kuko uyisizemwo ntiboneke ashobora kuyifungura atabizi. Nkaba ndahejeje gukora shawarma yanje hamwe na Rolex bampejeje kubikora. Ibi vyose biri muri ya patisserie mwariko muransigoza. Ego ni ibintu bidasanzwe. Nshaka kukubaza mbega umaze igihe ni imyaka 3 mbega ubugeze he ufite abakozi bangana gute? Ubu Jerome Fast Food Delivery iri mico ibiri. Hariho Jerome ya Fast Food Delivery iguma kuri Fast Food yakira abakiriya ibakorera. Hariho na Jerome Fast Food Delivery ikora imanza. Ku kazi deja abakozi 6. Hama mu bakozi dukorana imanza n'abakozi 42. Ego bisigura yuko nko ku kwezi urakaya akazi ku bantu hafi y'umuryango. Ego nk'abo bakora imanza urumva turonse imanza turakorana n'abakozi bacu deja kuko turamaze kuvugana ibijanye n'akazi. Turakorana ibiraka biva rero no bwinshi bw'ibiraka tuba twaronse muri uko kwezi n'impembo yabo ntihiciboneka. Mugabo abaguma bari stable nabo bo ku kazi uko bakora imisi yose bakora livraison baramfasha guteka bakamfasha kugira accueil y'abakiriya kugira abakiriya bagume biyumva neza baza muri fast food yacu. Ego imbere yuko ushikira ibijanye no gusanzwe ukora ego hari yindi myuga waba waragerageje? Cyane naradandaje narigeze kuba mse fashion narakoze igitayere n'ubu ndacagikora. Voilà rero ni novuga yuko niyo iri mu myuga imwe peut-être usanga nyene muri ujya mwanya tutari muri cuisine ugasanga hari utundi tuntu turiko turiyungunganyamo. Ego na cyane no kurima umuntu w'umurundi benshi batuzi ko ibintu byo kurima tubikoreramo navyo nyene akanya kadukundiye rimwe turabijamo. Ego ubunye Jeremy nta kandi kazi yoshobora kuja kurondera? Oya nta Jesse shobora kuja kurondera akazi kuko narakaya kiwanje no mu mwanya ntaba ntari muri cuisine ndagerageza kurondera utundi tuntu nyene mfundikanya twiwanje kugira ngo ume nabayeho neza. Ego hari abantu bakubonye aho ugeze ubunya bibaza ko ata bintu byakugoye. Wowe tubwira urugendo rwawe n'intambamye wowe waragize muri urugendo rwo kwiyungunganya? Mbo intambamye no banaragize kandi n'ubu naho nkifise ni intambamye yo kuri ibikoresho biri efficace kugira dukore za services zacu neza kuko nababwiye turabajene turaciga maho dukora ibi byose muga turaciga turacasoma bitabo. Rero arige dushobora kuyugasanga ikintu ugira ugikora utegeza ko ufise igikoresho ugasanga kuri buno butaka bw'u Burundi ico gikoresho nta kirashika. Iyo niyo ntambamye ya mbere imwe ashobora kuvuga tugerageje naho ngo turabe ko tushobora kugituma muri ivyo bihugu vya Burayi dusanga bigurwa amadolari menshi tutaragerako tuca tuvuga ati rero biradusaba ingufu nyinshi zo gukora kugira peut-être ayo madolari tuzoyaronke dutume ko ca gikoresho kizodutuma gukora service zacu neza kuko nambo no musi Jerome ari karakorera mu Burundi ashaka guteza imbere igisata ca cuisine mu Burundi n'ahandi ku bantu bazumwuga wacu mu bihugu vyo hanze babayeho neza ko dusumba. Ndafise abagenzi benshi bari hanze bamamagaye mugabo je mparavuga ati je nshaka mu Burundi abantu bafungure neza ku buryo nkaya Jerome Fast Food nini ishobora kwakira abantu 1000 baje gufungura kandi bose bagafungura neza. Rero iyo niyo ntambamye ya mbere duhura nayo yo kubura ibikoresho. Mugabo muri no mwuga wacu intambamye ni nyinshi cyane. Hari abantu dukorera imanza bagahakwa kudukwepa kugira batuzuruma amahera twakoreye. Hari abantu dukorera imanza ugasanga nabantu bari complique ukuntu ugasanga urubanza ruheze neza mugabo ugasanga maraje ibindi. Rero intambamye muri no mwuga wacu ni nyinshi mugabo ahanini nka twebwe tuba tumaze kuronka experience tumaze imyaka n'imyaka dukora no mwuga hariho intambamye zimwe twikingira. Hari ibintu vuga ati iki kije muri ubu buryo candacirinda muri ubu buryo kugira kigende neza. Ambref no vuga ko ari ivyo umuntu yoba afise nk'indoto ego yifuza gukora wo mubwira iki? Umuntu afise indoto yoba ashaka gukora ikintu no mubwira icambere senga Imana niyo mushobora vyose. Nambo ufise indoto cambere sengera indoto yawe. Ica kabiri umaze gusengera indoto yawe kora gose utibabarira. La fois passée ndibukana ari mu rubanza ndiko ndakora mu mama arambwira ati kumbukora imanzu ntiwibabarira mvuga ati no. Ufise indoto kora ntuzokwishinge ngo usenge gusa ngo hamana ukore n'indoto yawe izoshika. Senga kora umaze gukora igakubana neza n'abantu kuko umwuga wacu ni métier irrelationnel.
ni umwuga ufise abantu uba ufise akazi kenshi niba wabana neza n'abantu uzosanga wa muntu mubanye neza azokumva umuntu afise urubanza aca guhamagara wa wundi nawe nimwabana neza azoguhamagara uzosanga di jour à jour waba mu kazi kubera wabanye n'abantu neza ica mbere ni gusenga ica kabiri gukora ica gatatu ubane neza n'abantu nico je nobwira umuntu wese afise indota ariko arakurikirana kino kiganiro Jerome watwigishije ibintu bitari bike yego hageze ko twumviriza yego na cane cane kugira muzoshingira intahe ico mwumvise ego hageze kwihanagura aga serviette ngakuca wihanagura ni bon ego wow biraryoshe cyane merci cyane musiko kwa kwiza man merci cyane okay murakoze cyane reka